Kuri uno wa 24 Munyonyo niho hatanguzwe icese indwi yahariwe kwigisha abenegihugu ingene bokoresha amakuru iyo bayaronse. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo guhanahana no gutumatumanako amakuru Thierry Kitamoya yamenyesheje ko hagiye kuza harabaho inyigisho ku benegihugu kugira boye kujana nyabahururu kuko ibica ku mbuga ngurukana bumenyi haba harimwo amakuru y'ukuri n'ibinyoma. Akabasaba kubanza gufata umwanya ukwiye wo kuyatohoza neza imbere yo kuyahanahana. Mu bihe nk'ibinye aho tugeze biragoye kumbure yuko umwenegihugu yobona inkuru akaheza akamenya yuko ariyo nuko atariyo. Nico gituma dusaba yuko umuntu wese aronse ikintu atoca yigira umumenyesha makuru, kuko burya abamenyesha makuru abasanzwe ari wo mwuga bakora nibo bonyene bashobora gutanga inkuru y'ukuri, kuko bobo niyo batanze inkuru atari y'ukuri baraheza bakabikurikiranwa nako n'amategeko. Ariko abandi abenegihugu bose bita abamenyesha makuru biragoye ko uheze ukamufata umwagiriza yuko yatanze inkuru atari. Nico gituma rero duhamagarira abenegihugu kubanza kuraba imisi yose mbega iyo nkuru ndose ninde ayimpaye, arabifitiye uburenganzira. Hanyuma imbere yuko nanje ndabishikiriza abandi ngaheza nkaraba nkiyumvira na jewe nkashishuza nkaraba yuko iyo nkuru kuko yoba ariyo imbere yuko ndayishikiriza abandi. Mwomenya ko muri iyi ndwi yahariwe kwigisha abenegihugu ingene bakoresha amakuru iyo bayaronse, urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka bishinze gufasha abandi kugira ngo bamenye ingene bakira inkuru, bazokwira mu makaminuza ashikane aho bazovugana n'abandi banyeshure babereka ingene bakoresha inkuru zose baronse imbere yo kuzikwiragiza ku zindi mbuga hwaniro.